uno munsi witeze iki? Wagwan. Blessed people out there. Mambo vipi. What's popping on, ladies and gents? Good morning, good afternoon, good evening. Bivanye naho kurikina Kiwacu magazine uherereye. Waba uri mu Burundi, waba uri hanze. Nkundira ndagwikaze mu kiganiro Kiwacu Music cyo kuri uno munsi. Aho ubona yuko ngiye kukubarira imwe muri map zigiye kuzoba kwigenekezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 umwaka mushasha tugiye kwinjiramwo. By the way, ndanakwifuriza kugira na weri nziza umwaka mushasha mwiza gose wa 2025 muze muronkemwo byiza byose mwasavye muri 2024 ariko mutashoboye kuronka. Uzubabera umwaka mwiza cyane gose, umwaka w'amatano ubuki, umwaka w'amahoro, umwaka wo kumenya gufata ingingo nziza, maze muze munaheza gigo cyane gose. Yes, nkuko musanzwe murabimenyereye, behind the camera, inyuma ya camera, inyuma ya camera mba ndi kumwe na dukore. Of course, jina nje bakanyita Jefferson Badge aka The Horse, cyangwa bakanyita Gagusa bikwiye. Karibu sana. Alright, kwigenekezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere cyangwa ukwezi kwa nzero umwaka wa 2025 ugiye kwinjiramo cyane gose vuba cyane gose. Hari ibiteramo byinshi byatunganijwe bizoba hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Igiteramo kimwe ngiye kubarira, map imwe ngiye kubarira, gahunda imwe ngiye kubarira si yindi, ni gahunda y'umuririmbyi azwi ku izina rya Bizimana Abubakar Karum canke Sabi. Satura amabafure n'amabuye n'andi mazina menshi umuziki wagiye umuhereza. Of course, hazoba ari neza ari kwigenekezo rya mbere ku munsi mukuru wa Bonane, aho bona yuko azoba ari muri zone ya Kanyosha, bona yuko azoba ari karahereza vibe abanyakanyosha n'abasanzwe bari mu micungararo ya Kanyosha ndetse n'abazoba bavuye ahandi mu yandi mazone agize igisagara cyiza cya Bujumbura. Of course, kuri uwo munsi hazoba hari abaririmbyi batandukanye. Fabi Love the Cation Boy ni hazoba yibereye, Bell Nice wahoze ari umukunzi wa Sabi ni hazoba yibereye. By the way, entre parenthèses, tutaramenya neza yuko batandukanye canke bakiri kumwe. On sait jamais. Azoba ari hajya, azoba ari kuri stage, azoba ari kara performinga muri za ndirimbo ziwe yagiye akora, harimo za like, ari kumwe n'ababentura ndetse n'izindi. Abona yuko azoba ari kara baryohera cyane gose. Sabo gusa Emery Zuba azoba ari hajya kugira ngo ashobore kwa performingira indirimbo zitandukanye zagiye ziryohera benshi, indirimbo za Indyarya n'izindi nyinshi cyane gose ubona yuko zagiye ziryohera abatari baki. Of course, sabo gusa umuririmbyi azwi ku izina rya Izere aherutse gusohora n'indirimbo nziza igyoshe imeze neza cyane gose, iryoheye gutwi, yise Birambabaza. Of course, sabo gusa n'abandi benshi, ama surprise menshi arahari kugira ngo muze mushobore kuryoherwa, muze muvuge muti kabisa koko igiteramo cyari igiteramo. Of course, ico giteramo ni Je vais bien concert, ubona yuko izobaye ku ncuro yayo ya kabiri, ubona yuko igiteramo ca mbere cyabereye neza na neza muri Gera Plaza kwigerekezo ya gatandatu z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Of course, Sabi akubarira ati itegure umwanya ube gwawe, amafaranga abe gwawe, kwinjira n'amafaranga 10,000 ahasanzwe ndetse n'amafaranga 30,000 muri VIP, muri very important person. Of course, kuri uwo munsi nababwiye ko surprise zoba ari nyinshi, musabwe kuzohashika maze ibintu bikagenda neza cyane gose. Ndakwibutsa yuko Sabi afite n'indirimbo nshasha, abona yuko ari indirimbo igenda gake, indirimbo igenda boro, indirimbo iryoshye cyane gose, indirimbo y'umukunzi, indirimbo imeze neza, iryoheye ugutwi, indirimbo igenda gahoro. Of course, ni indirimbo yise Busy Girl. Ni indirimbo yise Busy Girl, ubona yuko iri hariya ku rubuga rwe rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga zizendaza umuziki muri rusange. Ushobora kugenda nayo nyine ukayiraba, ukayivibratinga kuri uwo munsi kwigenekezo rya mbere kwezi kwa mbere mwaka wa 2025 ku munsi wa Bonane azoyi performinga maze tuze turyoherwane twese hamwe. Iyo ni imwe muri map nyinshi zigiye kuzoba kwigenekezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 ku munsi wa Bonane. Sikuvuga ko atazindi map zihari, izindi map zirahari. Nkuko musanzwe mubizi, tugenda twandika amakuru menshi tandukanye, updates zitandukanye kuri Akiwacu magazine, haba ngaha kuri Facebook ndetse no kuri Instagram ndetse n'izindi mbuga. Of course, izindi map muzogenda muzibona, muzogenda muzihabwa ku mwanya. Stay tuned kuri Akiwacu magazine, byose muzohora mugenda mubibona. Any updates, any exclusive news muzisanga ngaha nyene. Of course, ndagushimire cyane ko wakurikiranye Akiwacu music kuri uno munsi. Ndagutumira kugenda wumviriza indirimbo nyinshi zagiye zisohoka muri no minsi iheze. Ndavuga mu mezi nk'atatu turangije guhera mu kwezi kw'icumi, kw'icumi no kw'icumi hari indirimbo nziza nyinshi cyane gose zagiye zisohoka, indirimbo z'abarundi yabizifise ama video, yabizifise ama video, ariko izifise ama video ni nk'iya cyane gose. Ba Moni Frère barakoze indirimbo, ba Sabi, ba DJ Fernando bafise indirimbo nshasha, ba Gusto Melanin Boy bafise indirimbo nshasha, ba B Cobra bafise indirimbo nshasha, B Face, ba Lino G, ba D1, ba El Pro bafise indirimbo nziza nshasha ziri hanze. Genda muri YouTube muzicheckinge, muzirabe, muzivibrating. Indirimbo nziza cyane gose
zikwereka yuko umuziki w'u Burundi uri ku rundi rwego kandi urageze uri mature enough kugira ngo ushobore kuba wogenda gukompeta gende gukompetinga n'abandi baririmbyi batandukanye bo kwisi. Of course ndabashimire cyane banyita Jefferson Barg aka The Horse cyangwa bakanyita Gagusa yuko behind camera ari kwa kundi ni wa musaza ni wa mutipe mwite NGM dukore twese tubifuriza umwaka mushashe mwiza wa 2025 on vous aime beaucoup, ciao ciao, hasta la vista.